Bakunzi bahire mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yacu kandi yanyu JCTV turahaye mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muri. Turi kuwa gatatu Kigarama umwaka wa 2021 numwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Cyo ngira ngo ndabashikirize nitwasibomana Ponsier mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na mugenzi wacu Godefroid Wanunze ubumwe sangwa ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa gatatu Kigarama uyu mwaka habaye uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro rwabereye muri hotel Emerald iri mu gisagara ca Bujumbura. Urwo ruganda rukaba rwari rwatunganijwe n'ikigo ADB gisanzwe citaho iterambere ry'igihugu hari mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'uburimyi bw'ivyamwa, amashugwe n'imboga. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Abene gihugu baba muri quartier Gikungu Birare barasaba leta ko yobaronsa abahinga babigisha ibijanye no kwitunganiriza imigambi. Muraja kubikurikirana navyo muri ano makuru. Inkuru imwe ukwayo. Kuri uyu wa gatatu Kigarama uyu mwaka habaye uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro. Ivyo bikaba vyabereye muri hotel Emerald iri mu gisagara ca Bujumbura. Urwo ruganda rukaba rwari rwatunganijwe n'ikigo ADB gisanzwe citaho iterambere ry'igihugu hari mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ivyamwa, imboga n'amashugwe. Jean-Claude Cibogoye ajejwe guteza imbere ibidandazwa bisohoka igihugu muri ADB ahamagarira abadandaza n'abagwizatunga gushiramo imitahe kugira ngo ico gisata gitezwe imbere. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Sofoni Uburundi. Ikigo ADB citaho iterambere ry'igihugu cy'u Burundi catunganije uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku barimyi b'imboga, ivyamwa n'amashugwe, aho bariko barabira hamwe uko igisata cy'ivyamwa, imboga n'amashugwe cyotezwe imbere maze ibidanazwa vyaco bigahurumbirwa ku isoko mpuzamakungu. Jean-Claude Cibogoye ajejwe igisata cyo guteza imbere ibidanazwa bisohoka igihugu muri ADB yahamagariye abanyamitahe kugira ngo babone ko iki gisata kirimo itunga maze bashire imitahe mw'ico gisata kugira ngo umwimbu wo gushorera mu mahanga ugwire gutyo hatangwe n'ubuzi. Cari ikiganiro uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro mu gisata twita mu Gifaransa horticulture. Horticulture ni gisata gihurikiyemo abarimyi barima ivyamwa, imboga hamwe n'amashugwe. Uruganda rero rwo guhanahana ivyo vyiyumviro vyo guteza imbere ico gisata rwateguwe mu bijanye n'ihayanishagurisha ririko riraba kuri stade Intwari. Ni nakaryo keza kuko abantu bahurikiye muri ico gisata c'ivyamwa, imboga n'amashugwe kwerekana umwimbu hamwe na ico no kwita potentiality, ukuvuga ubutunzi dushobora gukura muri ico gisata. Muri rusange rero iryo hayanishagurisha hamwe n'uruganda rwo guhanahana ivyiyumviro, ikigo ADB Agence de Développement du Burundi yahora yitwa API twatunganije ibikorwa nk'ibi dufatiye ku kibazo c'uko igihugu c'u Burundi kiracafise ibibazo mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu, aho dusanga ivyo dukura hanze biri ku rugero runini cyane gose. No kuvuga bimwe twita mu Gifaransa deficit commercial. Ibiharuro vya nyuma bitwereka yuko tugeze kuri deficit irenga umuriyaridi n'inusu. Ivyo ni ibiharuro vya nyuma dufise vyo mu mwaka wa 2019. Uruganda rero rwihayanishagurisha hamwe no guhanahana ivyiyumviro vyotuma iki gisata ca horticulture gitera imbere ni mu ntumbero yo kugira ngo duhamagarire abagwizatunga, abanyamitahe kugira ngo bashobore kubona ko muri ico gisata harimo itunga nayo ama opportunité d'investissement kugira ngo bashobore gushira imitahe muri ico gisata c'ivyamwa, imboga n'amashugwe
kugira ngo tugwize umwimbu w'ivyo dushorera mu mahanga. Nico gituma mubona icivugo nyamukuru c'uru ruganda rw'ihanishagurisha ni inzira yo kugwiza ivyo dushorera mu mahanga kugira ngo tugwize ubuzi twongere duterere no mu iterambere. Nayo ubuserukiye BBN ikigo gisanzwe gijejwe gusuzuma ibidandazwa vy'Uburundi yamenyesheje ko ico kigo kiriko gikora ibishoboka byose ngo cemegwe mu makungu maze ibidandazwa vy'Uburundi bishoboke kwemerwa ku isoko mpuzamakungu. Ubu tugira uburyo bwose bushoboka kugira twinjiza bo mu ishami ya mabiro au niveau d'Afrique. Also procedure zeza twakorana na zaizo nico gituma dushobora kugurayo n'amanorme tudafise tukayikora muri izo au niveau international tukaja tuyadapta au niveau national. Ariko ushobora ikintu nk'iburaya bakubwira ati mbega iyo biro certifié yo certifié nico gituma iyo probleme turiko turaraba ukuntu yoba mu nzira. Akaba ico gituma haraje un consultant international aratubwira ibibutse kugira ngo notre bureau ibe accrédité ibe certifié. Les laboratoires za BBN zibe accrédité kugira ngo ikintu uzobushoboye uzogishora au niveau international cemewe. Rero les procédures ziko zako hariho le personnel basaba amanoma ajanye na personnel, amanoma ajanye na infrastructure, amanoma ajanye na équipement au niveau de labo, kandi tumaze kuronka ababaye bariko badufasha kugira ngo ivyo twese bibura tubiprinze cette fois-ci le logo monde nayo ibe certifié ibone gucertifia amaproduit achemerwa au niveau international. Abene gihugu ba muri quartier Gikungu Rirare basaba leta ko yobaronsa abahinga ngo babigishe kwitunganiriza imigambi. Ni inkuru twatohoreje na mugenzi wacu Godefroid Nonzubumwe. Turakeneye ko baturungikira abahinga mu byo gutunganya amakoperative kuko ahiwacu ntabyo tumenyereye. Ayo ni amajambo avugwa n'abene gihugu ba mu Gikungu Rirare aho basaba ko leta yobaha abahinga bakabafasha gutunganya amakoperative kugira bakorere hamwe. Uriko raraba mu yandi makartier barafise amashirahamwe usanga biyungunganya kugira batezanye imbere, mbega ivyerekeye n'imibano canke se imigenderanire hagati y'abene gihugu hano muri Gikungu Rirare bimeze gute? Bon, twebwe imigenderanire novuga ati irahari mugabo si mwiza cyane kubera bivanye n'ukuntu tutaronka ibintu nyene byo kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose. Ego. Mbega ahandi bagiye bahimiriza cyane ku bijanye n'amakoperative, harimo amakoperative sangwe, hari ayandi makoperative bagenda barashiraho. Mbega hiwanyu jima koperative ntavyo ntabihari? Bo twebwe hano nta amakoperative ntayahari. Ibyo twebwe musanzwe nta nayo tumenya. Ariko nibaza yuko hoba harabuze umuhinga muri ibyo byayo mashira hamwe kugira ngo azabitanguze hano, nayo twebwe ngaha ntayahari. Ego. Mbega nk'abatware ntaco mwama muciyumvira ko ku buryo mwashobora kwegeranya abene gihugu mubabwire ko mukwiye kuja hamwe na rijya kuja hamwe ari bimwe mu bituma abantu bungurana ubwenge bakanateranya bagafashanya no gutezanya imbere. Ntaco mukivuga ko iyo mukoze amanama? Bo twebwe ico twaciyumvira, ariko urazi yuko umwene gihugu kugira aje hamwe n'abandi bisaba inyigisho. Twebwe rero nibaza yuko atamenye bukwiye dufise kubijanye n'ivyo vy'inyigisho vy'amakoperative. Nibaza yuko tworonka umuntu amaze gufata ivy'ubumenyi kugira ngo ashobore kudufasha muri vy'amakoperative. Kandi bije ngahe wacu vyomera neza cyane kubera natwe turavyifuza bamwe bamwe. Ico twosaba nuko tworonka abantu bafise ubumenyi kugira ngo baze dufashanye n'abatwari bo ngaha, twegeranye abanyagihugu
hanyuma bashobore gufata izo nyigisho, hanyuma batwereke uko intango y'ukuntu twoshobora kuja hamwe hama tukiyegeranya n'ukuri baba bakoze cane. Naye kubijanye n'imigenderanire na quartier bahereranye ariyo Mugoboka ya kabiri, basaba ko bubashiriraho ikiraro ko kugira ngo bashikirane barinda kuzunguruka mu gihe uruzi ntahangwa ruba rwuzuye. Iyo quartier ubona aho hakurya ni quartier Mugoboka, aha turi ni hakurya yacu ni Mugoboka wa kabiri. Ntivyoroshe ukuntu dushikayo kuko kugira dushikeho bisaba yuko tuba duciye hariya ku ntahangwa ku kiraro kugira ngo tuzunguruke duce ku Mutangano bishikonde dushike hakurya ku Mugoboka. Ntibitworohera nk'abanyagihugu kugira ngo bikunde ko twogenderanira canke hari nk'ikindi kintu cadutse kugira ngo bikunde ko twotabarana, ntibitworohera cane. Turavye nko kwiterambere ry'iki gihe muri iyi myaka turimwo, twebwe twosaba leta yuko yoshobora kuturonsa ikiraro c'imigenderanire kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza, natwe abanyagihugu tubandanye tugenderanira nk'uko bisanzwe nk'ahandi hose. Mbega ubu nyene atakiraro gihari muraheza mukahajabuka gute? Ntibitworohera turiko turajabuka kuko nk'iyi imvura yaguye uruno ruzi ubona aha hepfo ntahangwa ruruzura, rero umaze kuzura nta muntu biba bigikunze ko ajabuka, ariko iyo imvura itaguye imaze nk'iminsi 2 itagwa birashoboka ko umuntu ashobora kujabuka mugana aho nyene abantu bose bahajabuka canke hakabayo nk'abantu bashobora guterura abantu bakatujabura. Abagendana ubumuga basaba leta ko yobitaho mu kubashingira amashirahamwe yo kwiteza imbere. Ni mu gihe abo bagendana ubumuga bavuga ko bize amashure ariko bagakumirwa mu buzi. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu David Mugisha. Aha mu gihugu abagendana ubumuga twayaze bamenyesha ko bakumirwa mu buzi kuko naho bamugaye baraciye ku ntebe y'ishure ariko bataronswa akazi. Ivyo bigatuma baja mu mabarabara gusega kandi bafise ubumenyi bakuye ku ntebe y'ishure. Bagasaba leta ko yobitaho mu kubashingira ishirahamwe naho hari ibigo vy'abagendana ubumuga ntivyoroha kugira uje mu ivyo bigo. Baramenyesha kandi ko bavyumva ariko ntibabona ivyo bigo kugira babijemwo. Icyo twosaba nuko leta yotwitaho bishobozi kadushingira n'agashirahamwe ubwo twumva ngo hari amashirahamwe y'abagendana ubumuga ariko ntituyabona ngo tuyajemwo. Ntivyoroha kugira ubone iryo shirahamwe ngo bijemwo nawe ugendana ubumuga. Tuma tumva babivuga mugabo ntitubona ayo mashirahamwe ngo tuyajemwo natwe. Nyamba ari ico dukorere hamwe twiyunge kugira natwe twiteze imbere. Mbega nk'uwo gufasha icukura nkawe umunsi nawe ushobora gukora iki? Jewe nubwo biruku no kwiga narize ego amashuri narayamaze, ubu nuko ubuzi bwagoranye nari nkwiye akazi kuko ubwenge ndabuzi, ariko mugabo n'ibindi bikorwa ari nk'ibikorwa nko gucuruza no kwandika, ari ibintu byo kwandika ibyo byose ndabishoboye cyane. Akazi kose nyene kanyorohereza mu bumuga bwanje. Barongera bakamenyesha hamwe leta yobafasha ko hari ibitaro byo mu Mutoyi bishobora kubavura kuko bavuyeyo kubera amadeni baheranye ivyo bitaro. Jewe mwana muko ingene nagutabuye kugwara cyane bagwaye maze imyaka 12 mu kugwaye ari muri 2010. Rero je maze imyaka iheze yose naragwariye mu bitaro byo mu Mutoyi hariya mu ntara ya Gitega. Ego nawe umaze y'imyaka 2 nabo rero ndabaharaniye amajana 6. Urumva rero nta kindi nosaba ko bose bazakomboza no gusubiyeyo bacavuga ati wowe uraderaniye ngo dushaka kuguma tukukura nk'uduheraniye. Kandi mu bitiro umwe yasubije kumbuza handi hantu nyene arambuza nyene andihira amajana 6 ntawe abandi barambuza. Nino kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari kwabateguriye, ariko tubibutse yuko mushobora gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kuri JCTV muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mwandika akajambo JCTV. Mugiraho muba mwubahwe na gahwane.